nibaza yuko ntanguye kubatera kamo noba mpereye hagufi ariko ubwa mbere nobanza kukumenyesha yuko imbere yuko mba mu barongoye umuhari w'imbonerakure imbere yaho nari ndumwe mu babaye mu mihari yagwanije leta kuva 1994 itariki 13 z'ukwezi kw'icumi 1994 gushikaho intambara ihera bagasinya amasezerano rero waruvuze ati mbega akamo wotera ugwaruka ko mbona kenshi na kenshi bakunda kugireranira ibibazo ugasanga kubera ukutumva kumwe ibya politike birabatandukanije ico novuga ni iki kubera experience nagize mu bijanye n'intambara uretse ico uhahombera ntaco uhungukira kuko iyo uvuye muhira akarorero wari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yibanze no kuvuga ngo intambara nimara imyaka 200 canke niyirenga no kuvuga ko nivo yawe d'étude izoguma ari yo nyene aho rero bica vyumvikana yuko ugwaruka gwari rukwiye kuraba ejo ntirurabe uno munsi kuko uravye uno munsi urashobora gusanga wihenze akarorero nkunda guha ugwaruka naka igihe intambara yatangura mu 1993 sinari mfise imyaka myinshi bica vyumvikana yuko n'amashure ntari bwige maremare hanyuma narabonye ingene umuntu atangura intambara ibituma ayitangura kenshi usanga bitavuye kuri we swate arakurikira kubera ibituma kanaka nk'ugwaruka kenshi rugenda kubera gwabonye bagenzi babo bafise inkoho akavuga ati nanje no tori inkoho no kubahwa mu kibano abantu bonyemera mugabo atiyumviriye ati mbega iyi nkoho ndayitoye kugira ngo nkore iki ndayitoye hirya yejo hiwanje hameze gute rero no hanura ugwaruka ko bokwiyumvira ejo hago kuko hirya yejo nigo ruzoba ruramutswa canke rubazwa ivy'igihugu